warigeze uronka nk'umuntu mutipe ashaka kugusambanya? Byaranshikiye turi ahantu nyene twari kumwe n'abandi bantu nyuma abo bantu hazaratangura kugenda umwe mu nyuma twisanga turi babiri hama rero uwo mutipe ashatangura kuza arakora mu bibanza bitemewe ashaka kuyivyuma ku nguvu. Ego apa ari office abana banga cyangwa nturaja kumugabura usanzwe ubatse? Afise benshi cyane barenga 30. Ego bana 30. Ego Isaac TV. Oh. Yes, we know how we do. My name is Star Boy aka Mr. Develier de la Terre. Iyi ni Isaac TV kuzana exclusive interview. Ngo kera banyita double head, banyita imitwe ibiri ariko kububasha bw'Imana ndameze neza. Niwereka gushima Imana ko byinshi byarabaye behind camera. Juma Jux kamera ya mbere ya kabiri Akim Junior. Emo kubazana ibintu bimeze neza binoboye. Cendi ko ndanywa kugira bigende neza cyane gose. Ni cya kiganiro home iyo tibereye mu ira sometime turanywa kayi. Mugaje ndi kuraka. Urabona ko agira gahere. Bakunzi ba Isaac TV nubona ko nyongera kugira ibintu bigende neza cyane gose. Ariko ndafise yindi hagiye turazibaza kugenda neza cyane gose. Mu kiganiro kimeze neza ini Isaac TV izo gufasha kuzana abantu b'ubwoko bwose kugira mumenye ivyabo kandi kugira dufashanye kuko igihugu ni cyacu. Igihugu ni cyacu ni wabona ikiganiro kuri Isaac TV umuntu agusaba ubufasha ukamwirengagiza Imana izoguhana. Imana izovuga ati naraje ndagusaba uranyima. Naraje kugira umfashe ikiniki uranyima. Hari byinshi raza hari ikiganiro za uraza kubona ibiganiro byinshi kuri Isaac TV ni byinshi. Benshi barasaba ubufasha. Kino kintu ndagihagaze ko cyane mubabarire ni introduction urumva ko imaze umwanya munini ya cyane gose. Fasha warafashije. Nanje ningaho yanafashije kandi ningaho kugira mfasha abandi. Yes, kanshobora kwakira umwevite wacu novuga yuko numuririmvyikazi asangwa aririmba nico gituma navuze ati kera bamwita double head ariko yarakize ubuntu yagira ubuntu bw'Imana. Imana yamufasha aramera neza cyane gose n'ibintu numunezero ugeretse. Reka ndamwakire mugami bwa Isaac TV ensa n'umwakira ariko yihangane nashize ikinyobwa ahantu aza kwicara. Mama karibu. Okay, novuga yuko numunezero ugeretse kwanza guhura nawe. Ndashobora kumuha micro imwe kugira ashobore karibu ngiyo ntebe ngaho. Karibu. Reka dushirike inyobwa pembeni. Yes, ini Isaac TV rero igufasha kugira ane kumenya ibintu bishasha. Turi kumwe n'umwigeme ngaha novuga yuko n'umwigeme naca bameze neza ariko kubw'ubuntu bw'Imana arashima Imana. Reka manze ndamuramutse gato yaramutse n'abakunzi ba Isaac TV kuko ni menshi badukurikirana cyane ku murango mu ijoro 24/24 no musi turi ku murango abantu gasanga bari mu ijoro. Mama ni bon? Ni sawa cyane. Urameze neza? Ndameze neza. Uratagase mama? Murakoze cyane. Waberewe. Wambaye kurere nkunda kera nkiri umubebe nk'ifite imyaka 5 uca. Nanje nayambaye ndi umukecu. Kandi kurere isa ni telefone yanje. Reka ndagushimire ko nawashyize mu bwami bwa Isaac TV. Donc babashaka kumenya ninde ari mu bwami bwa Isaac TV. Byinshi nabivuze hari n'ivyo nabanakishijemwe muri introduction ariko byo bavyiza wabwizina kumbure abantu ariko baradukurikirana babashaka kumenya mbega umwemvite uno munsi muri Isaac TV ninde akora iki like nkuko. Ego murakoze cyane ndabashimiye cyane ku cicaro ndabashimiye cyane kunyakira mu bwami bwa Isaac TV. Hama mfise amazina menshi ariko reka nkoreshe izina rya Delicia nitwa Delicia. Ego me ha ufise Delicia nka natwe dufise mu journalist yitwa Delicia Kabanga. Kandi ndamukunda cyane. No musura mucorera. Uro musura musigira amadolari. Okay, ni Delicia itara na Delicia iwacu Kabanga. Delicia Shanice Delicia Kabanga. Okay, niko musanzwe babita canke n'izina ry'umuziki canke gwavuze ko amazina menshi. Ego. Usanga ufise ibindi irindi zina bakwise canke iyo niyo sirino yawe bagwaye Delicia. Oya urumva kuko ubuzima nagenda camwo nagenda habwa amazina rero murage amazina rero. Arabitubwira vyumva afise amazina menshi. Nanye nabivuze ati bamwituka umugabo kubera ubuntu bw'Imana. Ubu siko yitwa Imana irakora. Turi ngaho kubera twafashije kandi turi ngaho kugira dufasha abandi sivyo? Ego. Iki ni cya kiganiro home sinzi kumaze kubona ikiganiro home afise inzara nimbandikano babakunzi ba Isaac TV. Je no munsi ikiganiro cyane nta munsi ndagikoresha umuntu acanye. Mugano munsi mbona umenga hava cyane. Okay, ni kiganiro home yo tuba turi muhira tuba tumeze gute? Donc ni idea yiwanje ikiganiro citwa home. Turafise rero ukuntu tuba tumeze turi muhira turabigeme aho wowe uba hose. Aje tuye mu Burundi cyanye kuri uyu mwanya ndi mu Burundi. Ariko nusanzwe uba mu Burundi cyane. Oya. Abo ni babandi bakoresha bya bikoni usanga bimeze nk'uwe etagere.
iba bimeze nk'ubitajere burya ndabibonye sometime hari gihe nibaza ko ari akamodoka. Yes, reka novuga yuko ugira uduhatire ibirayi hama tubadaye ikiganiro cacu uko biri kose na ofisi inzara zimbandikano turaza gukarabisha nta na kimwe, isabune zihari ku bwacu. Numwigeme mbega tukiri ngahanye n'umuntu ariko araraba ikiganiro tutarashika mu kiganiro cacu home. Amazina yawe kuri channel yawe ya YouTube ubunyene bagiye kugira abaye bararaba indirimbo yawe. Turamira mate ikiganiro kibandanya hamwe azoca kati ikiganiro cyawe wanzara ya ndirimbo yawe fresh. Nitwa Delicia kuri YouTube channel yanje ni Delicia gusa. Delicia ariko indirimbo zingahe? Hariko indirimbo imwe gusa. Iyi nyene iryoshe. Urazi gukora indirimbo mukacitangura kuyisora kwa Amiri Mutama Amiri wa mwarabu wacu mu Burundi. Si ikintu cyoroshe. Kumbe araza kuducura mu kiganiro navyumvise. Yese nca kiganiro homo tukamuzanira ibirayi hama kabidutonorera hama bikagenda neza hama tukagirane tugashika mu gikoni hama tukabiteka tukumva yuko bimeze neza kuko nta kuntu misose tuzokwama twafunguye ibintu twakuye mu maresitora twakuye mu mahoteli tugira ngo turaba VIP. Ubu VIP mu kiganiro canje ntabwo nshaka. Iki ni kiganiro ciwanje kandi rero uzokwiganira inoti nawe nazofungwa. Muraraba sima besanga nibagiye ibikoresho cyensanga mabuja wihangane yatugiye ko yitwa Delicia simbira kuri channel yiwe hakirikare kugira ubu uritegereza indirimbo yiwe byo bavyiza gusumba kuko turi ngaha kubera twafashijwe jeje jambo nzobisubiramo kenshi cyane turi ngaha kubera twafashijwe nicyo gituma turi ngaha kugira dufashe abandi nk'aba journaliste ntitubaye kugira tuzokame dukora ibintu akamaro bifise muga twese ngaza journaliste mu Burundi dukora ibintu bifise iki bifise akamaro mikro iraza gufata bien sana. Yes, cameraman hapa ni fresh ungefanya hivi ni bon ni fresh. Yes, kine cha kiganiro ho murabona nturabangura tagasi abisinzara nimbandikano mugaje byo navyo ndaba muga araberewe antuka yajanishije inzara n'agapira yambaye n'agapira cyane bayita iburuzi niribaya naka bruise bakita ka bruise. Ariko umushatsi ni naturel cyangwa ni washizeko? Uyu n'umushatsi bandemeye. Sha umushatsi ungana uko? N'umushatsi bandemeye. Akim uro umushatsi ngo ni naturel neko ari mwishi. Nibyo nashatse. Imvura iguye uranyagirwa. Uranyagirwa. Nagira imvura ikicanke. Bagusa antuka ntunyagirwa. Yego ndabibonye utumunyagirwa hapali akoti kubera umushatsi imvura iguye hayikiye nakujya kwa mabati. Imvura iguye ko ikigwa pembeni. Yes, novuga ni Delicia ariko gatoyi reka kugira mere nk'ukaba micro kubera iyo umuntu ariko arakwishura usanga yakora hafi ukashusanga micro igumye hariya nga igenga hani vyiza cyane gusumba. Ariko gato yafise indirimbo shasha arashobora kuduha agapera gatoyi kugira bigene neza cyane gose byo bavyiza ducishirije ko gatoyi tukumva ico kintu tujyanye ikintu c'Imana ni ikintu gikomeye cyane nimuze murakinisha Imana kandi nimba uhari uzi kuririmba utararirimbira Imana kazi yako je ntagira icyo mbaza je ntangabirano mfise yo kuririmba ariko ivyo nkora nivyo nshoboye sibyo twende gatoyi rero agapera k'indirimbo yawe kugira tubana ikiganiro cacu ariko arahwati birayi gatoya murabona ko ibikorwa ari byinshi cyane byo none tugendere gatonya mana uri inkuru kwisi yose waramamaye waramamaye murumva ko ndabizi ngume nanje impano ndayifise Imana izova Imana ngo sinagiye kuririmba mugari usanga nyene no bitoba ugasanga ndabitovye. Yes, novuga yuko numwigeme ariko kugira uririmba indirimbo z'Imana urakijijwe. Ego ndakijijwe narakiriye so umwami n'umukiza ubugingo bwanje egome narakijijwe. Warakijijwe munakizwa icupa munagakizwa ivyaha munagakizwa gusambana munagakizwa kwiba munagakizwa kwicana kuri wewe wakijijwe kugira tumbega umuntu yakijijwe iki jewe insolite za mu vyaha zari zimeze gute? Urumva ukizwa urumva no kuva dufate mu bintu
warimwo ukaja mu bindi. Wavukiye mu muryango w'abapagani cyangwa wavutse nyene umuryango wanyu usanzwe ukijijwe? Navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe. Bakijijwe? Mugane ikibazo cyane nturacishura. Hari abakizwa gusambana, hari abakizwa kwiba, hari abantu bakizwa kwica, wene wibaza ko bakijijwe iki mu bisanzwe mu majambo make nk'utuntu tutwe insolite yandire mu Bface. Insolite wagize mu vyaha. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Je nibaza yuko nagwira ubuntu n'Imana narakingiwe ivyo bintu byose kuko nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe. Hahandi hewe kuja muri boîte ntibikunda ntibishoboka no kugira utuntu tw'udukopa n'ibiki naho watrishije no mwishure ebana ni bya bindi utaha uyihana byatari uravyumva vraiment nabayeho nkingiwe nyene sinovuga ngo narakoze ivyaha byose ngo cyangwa ngo byinshi ngo nivyo byatumye nkizwa oya ego kandi ndabishimira Imana nubwo ntabayeho ndumweranda. Okay, uko bikose urabishima Imana. Ariko mu gihe ubuzima bwawe ubonye yuko ukuze umengo urakijijwe canke warakijijwe, warahura n'ibibazo ukabona abantu batakijijwe ukabona reaction zabo muri ico gihe bishise muri wewe ko sometimes abantu dukijijwe sinzi ko ndimo abantu dukijijwe yo tubonye ikintu kiradutusha natabari twebwe mbega kuri wowe wavyakira gute nka Derisha? Nko mu bintu bikivyo ushaka kubona umuntu ariko asambana ndazura amazi kubibona muri wowe wavyakira gute cyangwa umuntu agiye kubikora umufashe deje ariko arasambana ukacumufata muri wowe wavyakira gute? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Mu byo umuntu aba yarahamagariwe ushaka ko nabandi bantu bakizwa kuko wakijije na cyane cyane ko n'umwami Yesu Kristo yegereza abantu nkabo. Rero jewe ndakubonye nkuko nagira impuhwe n'imbabazi no kugerageza kukwiyegereza kugira ndabe yuko wova muri ivyo naguciriye urubanza. Okay, nagerageje kumviza indirimbo novuga ko ari true story ariko nagerageje kuvuga ati nivyo sanzwe nzi nkuko wavuze ati bari kutazira amazina menshi cyane gose. Nagize presentation mvuga ati nyita double head nyita imitwe ibiri ariko kubwubasha bw'Imana iyo mitwe ibiri yaravuye ko usigara ari umutwe umwe kuko benshi bumvise introduction mugabo nshobora kubikubaza twarumvise yuko deja warufise bakwita double head imitwe ibiri mugari ko muri kino gihe warakize kandi tumaze kubona abantu benshi bafise ubwo bumuga nibaze ko ari ubumuga rusanga ufise warugendana nabwo. Ariko icyo kibazo cyari kubaza ko nibuka no nga muri ville soko itarahasha hari umwana sinzi bakunda gushira ku gitanda hari inyuma ariko ubundi ko ndakubona umutu wawe umeze fresh safi Imana yarabikoze cyo gituma aho uri hose ushimira Imana kuko Imana irakomeye cyane gose ariko ko mbona umeze fresh mbega yari ingwara ingwara urayivukanye ariko warakize muri wowe kwanza ntarakubaza ukuntu vyagenze nicyaye ikintu wakoze kugira use no gushimira Imana nicyaye ikintu uvuga wakoze use no uvuga ati Imana vraiment kuri kintu wakoze ni gitangaza cyane kuri jewe? Ego ntaco no mfise no Imana ariko mu bikorwa bike canke mu ngabire nyinshi cyane gose Imana yampaye nifuje yuko ivyo yankoreye bikorwa no kurangiza abandi ico ni cyambere. Kigira kabiri nuko gerageza kwifatanya n'abantu nabo baba bari mu bumuga ubwo nari mfise canke buruta nubwo nari mfise ego. Okay, reka tuvuga ati reka mbega ho kwa muganga ukivuka kenshi baravuga ati umwana yavutse mama we ni wa mubumbo muto none uwo mutwe wawe munini ya waraciyemo nyene mama aramuvyara atambega bavuga gute ujya muntu ati barutse bamugire cesarienne na cesarienne mama wabigeze bamugira kugira uvuke? Oya ntavyambwiye ko bayimugiriye na cyane cyane urumva iyo ngwara narayivukanye ariko iza kwigaragaza buke. Donc kivuka umutwe wari ukiri muto? Oya wari munini mama kanuteye ubwoba cyane. Mama we yari afise akazi kanini gakomeye cyane kwibaruka umwana afise ihede zibiri mugabo Imana ikaba yarabikoze ukaba umeze neza ntibyari byoroshe. Reka tubivuga uko nyene kuko ikintu nk'ico ni kukivuga kuko novuga yuko ni ikintu Imana yagukoreye kiza utazopfa wibagiye kandi kitazokubuza kuyikorera nutayikorera uzobugize. Nico gituma navuze ati fasha warafashijwe kuko nako turi ngako yatwafashijwe kuko ico ni igikorwa Imana yagukoreye nawe utegereza gufasha abandi. Nico gituma navuze ati nimbura umukunzi wa Isaac TV ubone ikintu cyo gufasha ufise l'argent cyangwa ufise iki ntufashe ni cya gikomeye cyane kuko biranditswe naho Bibiliya je ugenda rayisomye bijyanye Imana izokubaza je naragusavye uranyima ndagucora uranyima
uravyumva rero hakorera ivyonye vyoba kandi bari gushobora kuvyevita tumukoresha ubwenge ugakorana n'igihe kugifisa ubuzima ugakora ibintu byiza cyane. Ese ariko mu bihe byo gukizo cyangwa ibyo umuntu avuga ko akijijwe araronka abantu bamugerageza bigeragezo byinshi, ariko ikibazo cyo ndakikubaza kuko sometime ndazi ko bibashikira mu gihe wari ukijijwe warigeze uronka nk'umuntu mutipe ashaka kugusambanya atavyo wifuza? Byarashitse mbega bimaze kugushikira wari uri hehe byagenze gute wavyakiriye gute mbega niya herezo riso yavyo waravyemeye kibwa dushoye kumenya sometime kuko birigisha n'abantu. Murakoze kubaza byaranshikiye turi ahantu nyene twari kumwe n'abandi bantu nyuma abo bantu hazaratangura kugenda umwe mu nyuma twisanga turi babiri ngasinzi ko byari byateguwe canke ingene byari bimeze hama rero uwo mutipe yacatangura kuzarakora mu bibanza bitemewe ashaka kuyivyuma ku nguvu mu nyuma nyene ngagerageza kumustopa muga umuntu ntiyumve mu nyuma rero hajamwo rero ibintu vy'inguvu hajamwo ingumi n'imigere wewe umva yashaka kuyivyuma ku nguvu umva ko ari amakosa yaza kwibintu ku nguvu pole ugana buke bukina na kimwe umuntu aritahura bitahure atabitahuye nyene uca wihangana kabisa ariko mu nyuma yaransavye ikigongo arabona ko yagize ikosa kabisa yaransavye ikigongo turabona imibiri iragorana nanje ati nukuri ndavyitahure imibiri iragorana isantima zagira zimwice aragusaba ikigongo ico ndagerageza no kunyarusa kugira ingende nibihave bisubira kumufata kandi ariko ibihe byo gukizwa kwiwawe canke no vuga wavutse nyene usa n'ukijijwe by'ubwana buto bwawe nta navyo bigeze ukora n'umusinumwe nvyigeze bikubako wumve nyene urakoze cyavuga ati mana nukuri kw'Imana navyisanzemo babarira ntibyigeze bibaho na cyane cyane urumva uri umwana muto ivyo nta nivyo wiyumvira cyangwa wibaza nta nivyo gusa yuko ukura uri umwana w'umukobwa abavyeyi bakubwira ati ntihagire umuntu n'umwe azogushuka azokubesha cyangwa ntihagire umuhungu agukora aha kubona aha nabandi ku ma defense gose two umuntu akura ameze abavyeyi bawe kitwa dushaka kumenya umuryango wawe ibintu nk'ivyo nagira ubuntu ko kuronka abavyeyi bose ndacabafise papa na mama hama namvuga mu muryango w'abana benshi cyane gose tuvukana n'abana benshi cyane barenga 30 abana 30 muvukana mvukana barenga na 30 ahubwo ariko abo abamaraso abo papa na mama vyara ni 6 yaraducanganije abasigaye nabimana yaduhezagije abuzukuruza harimwo muri abo harimwo abuzukuru benshi cyane gose kabisa apari office abana banga cyane uraja kumugabura usanze ubatse jewe sindaronka abana ariko ndizera ko mu gihe Imana mu gihe cy'Imana kigeze nzobaronka nanje amatwa dusumira ngo uzovyara n'umumetisi kubera ko mucamuvyumva azovyara umwana w'umuzungu canye mumetisi nta sumuzu oya kandi ntubatse n'umuzungu ariko amatwa nsumira ubatse n'umuntu atari umurundi atazi n'ikirundi ariko ari ikintu utavuze utuye mu gihugu cyahe precisement igihugu ntuyemwo si igihugu cyo ngaha hafi ariko nibaza ko muri iki gihe nibaza ko bikenewe ko no bivugira hano ariko gusa simba hano hafi mwavyumvise bavukana ari sisi ari sisi ugira wakangahe jewe ngira kabiri mu muryango mu nde ya papa na mama ariko rero imbere muri babandi bose tuvukana no bangira nka 10 ariko twibuse gato kera ukiri umwana ugifise ubwo bumuga tubwira amazina yawe amasirino yawe gato tusubire mu buto gato dusubire mu buto dusa n'abasoza kiganiro cyane amasirino kubwo bampamagara selo n'ubumuga afise double tete rutwe runini mitwe ibiri mitwe ifatanye n'ibindi bintu byose vraiment bitaneje maskini ya Mungu ariko ubu nta mitwe ibiri afise nta mitwe itatafise afise umutumwe kandi mwiza umeze neza ubu Imana yarakoze ubuntu bw'Imana bwarakoze ibitangaza by'Imana byarakoze reka tuvuga ati akajambo kanyuma kuri ku bakunzi ba Isaac TV n'abakunzi ba Derisha bamaze kuja kugira
kugira subscribe kuri channel yiwe ndetse n'abatari abakunzi ba Isaac turazi ko dufise abakunzi n'abansi nanjye ndazi ko mfise abakunzi n'abansi ariko unyanka ariko Imana irankunda jewe Imana inkunda unyanke naco bintwaye je nzoguma ndi ku kivi reka akajambo kanyuma ku bakunzi bacu n'abansi bacu kuko abansi bobo ntibobura kandi n'abansi bawe ntibobura ariko nabazogushira ku buntu bw'Imana uzobaho ibihe bidashira sivyo yego amen avuze akajambo kanyuma ariko je reka mvuge ndagitwa ijambo kuko ni ijambo ry'ubuzima kandi ijambo rikomeye nuko shaka kubabwira yuko Imana yacu ari Imana ishoboye cyane kandi ari Imana ihindura ibihe hama no kubabwira yuko ndabakunda cyane gose ikindi kintu naco nashaka kubabwira nuko bonkurikirana kuri YouTube channel yanje ni Delicia murakoze cyane. Yes, you know how we do. Ni Star Boy aka Mr. Develier de la Terre. Iryo zina ni rishasha benshi ni barizi ariko barimenye. Yes murabizi mu kubazana ibintu bimeze neza cyane kuri kamera mbere twari kumwe na Juma Jux yakaba twari kumwe na Hakim Junior nkuko tubikora miss yose murabizi. Jya kuri Instagram uraza kwandika Star Boy Isaac TV fatanye uraza kumbona. Ushaka wandike Juma Jux kumwe na Isaac TV uraza kumubona kuri Instagram. Tukora ibikorwa byinshi kandi sometimes turaruha. Dufasha biwacu dukunda ivyiwacu ntituje gukunda Israel Mbonye arabikora neza sana tumushigikire nawe dushigikire na Delicia bose tubashigikira même temps c'est bien kugira subscribe cyangwa kuyabonesha kuri Isaac TV nta kintu bisaba najya amamega yawe ya YouTube yawe cyangwa kuja kuri nimba dufise ababone 50k aba 50000 cyangwa 100k ja kuri Delicia mumuhe ama subscribe nawe narayashaka kugira ibintu bigende neza dushigikirane inshuti zanje murazi ko tubakunda cyane gose izina ni ryari ndi nyene ntirihindurwa ciao yadutonora ibirayi neza ni bien ni fresh kandi tugiye kubifungura mu kanya mwihangane mwe murambira bon appétit ikinyobwa naco nahejeje n'ibindi turacanwa bye bye tubasezere guca Isaac TV.